gira sogirizi gira iteka gira hubahwe gira igihugu gira imana. Bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu Vibes TV, ukwemera kuvyara ubuzima kaze muri kino kiganiro aho tugira ngo tube turayaga n'abashitsi naronse kugira ngo dukuzanye mwiteka. Ikiganiro cuno munsi muraza kumva mukanya intumbero yaco, mugabe ibiganiro byose bica kuri Axia Vibes TV. Intumbero ni yukubaka iteka, ariko ico Axia Vibes TV iza yongereza nuko twubakanira iteka, jewe nkaguha iteka nawe ukampa iteka, abantu turi magiriranire. Rero imbere yuko ndababwira intumbero y'ikiganiro cuno munsi, reka nakire abashitsi twaronse muri Axia Vibes TV. Uyu munsi twatanguye kuza turaronka abashitsi, na mwebwe nyene muvyifuza muzotwandikire ngaho mushikirize ivyiyumviro, mutubwire ko mushaka kuba abatumire muri Axia Vibes TV. Reka rero sindabatevye, mpakanya abatumire bacu biteka umuntu wese n'umuntu witeka. Abatumire bacu biteka baje uyo munsi muri studio za Axia Vibes TV. Reka mbere iruhande yanje kuko nibaza ko rino jwi hari abatari bake mwari mumaze kuryumva, mbere n'uyu muntu mwari mumaze kumubona, ariko aje ari mushasha. Ego cyane, reka subire nidondagure widondore. Ego. Nkaba nitwa Ntibanyiha Elvis Toussaint. Ego. Nkaba mba mu gisagara ca Uppsala. Ego, kimwe mu bisagara bininiya hano mu gihugu ca Suède. Ego cyane. Urakoze cyane. Ndabona iruhande yawe hari umusore witeka, nawe nyene atwibwire, mugerageze kuduza akajwi kugira ngo abadukurikirana babaraba babumviriza bahimbagwe. Ego, nanje nkaba nitwa Don Justin Mweranda. Nkaba nanje mba ngaha mu gisagara ca Uppsala, gusa nkaba niga muri ville yitwa Linköping. Sinzi ko hari ikindi norenza ko. Ego cyane, uvuze ngo ni Don Justin Mweranda. Don Justin Mweranda. Murumva ingene abarundi twita neza Don Justin Mweranda. Iteka ry'umuntu, iteka Imana yahaye umuntu nuko ashobora kuba mweranda. Ego cyane. Nanje turiko turayaga ni Patiri Inyasi Nkurunziza, mwamaze gutangura kumenyera hano kuri Axia Vibes TV. Ndaza ndaterera ndumukutsa kivi, nkaza ndaterera kanya gatoyi abavukanyi basanzwe baratanguje ino mbonesha kure ya Axia Vibes TV. Ubuheruka mwari mwatubwiye, nibaza yuko mutavukiye ngaha muri Uppsala, mudusubiza inyuma gatoyi kuko ikiganiro cy'uno munsi kiraza gufatira no ngaho. Mutubwire, mutwibutse Elvis no kutwibutsa Don Justin. Reka dore kuri Don Justin, utubwire amavuko yawe, naho wabaye i Burundi canke mu bindi bihugu imbere y'uko ushika hano mu gihugu cya Suède. Ego, jewe navutse mu 2004. 2004. Ego cyane. Mfite uno munsi imyaka 19. Ego. Mu buto bwanje jewe nkivuka twaba mu muji wa Muyinga. Muji wa Muyinga. Ni hafi ya Tanzania. Kwa Badramati. Nibaza ko hari nko ku myaka 6 niho twimukira ku muji w'Igitega. Umuji w'Igitega. Nyuma yaho niho twaciye
muza mugana igihugu ca Suède Muyinga Gitega Suède ego cane erekana Elvis atwibutse yego hari benshi bambajije mu kiganiro giheze bati none we ko wavuze ko uturuka mu Ruyigi kandi twari tuzi ko urimvukira y'Igitega abo twabanye mu Kinindo bati wowe wavuze ko uri umunyaruyigi kandi tuzi ko wewe twakuranye twabanye ngaha mu Kinindo nashaka kwivuga ko ikintu hajya twese turabarundi ego cane ntidutandukaniye kuyo twaje tuvuka niyo twahereje kandi ivyo birafashanya guhana iteka cyane gose urumva rero je navukiye ku mugwa mukuru wa Bujumbura w'ico gihe mu quartier witwa Ngagara ya gatandatu quartier ya gatandatu yego hamanunguruza yari yegereye Kigobe Saint Albert izijyana zitonze ku murongo abantu bose babaye muri quartier 6 turabaramukije mahoro cyane hama rero naho nurunguririza Igitega ndahiga mu nyuma mu periode ya la crise y'ingwano mu 1993 canja ku mugwa mukuru kandi wabujusura ku mugwa mukuru wa Bujumbura yego mu quartier twa Kinindo ko nahize umwanya nahabaye imyaka myinshi naho nyine cyane yego hanyuma mu nyuma ndasubira kuja kwiga Igitega hama ndasubira mu Kinindo kandi yego hanyuma kuva mu Kinindo niho nacenza mu gihugu ca Suède muri 2008 murakoze cyane murakoze gose Muyinga Gitega Suède quartier 6 mu Ngagara Gitega Kinindo Gitega Kinindo intumbero y'ikiganiro naho nyene ni ingene umuntu akura biciye mu ngendo ngene umuntu akura biciye mu ngendo ariko ko turi kuri Axia Vibes TV tukaguma muri iyo ntumbero yuko ico umuntu aba muri izo ngendagira agerageza gukura hama muri uko gukura kwiwe akagira iteka kandi akabandanya ari abandi mwe mudukurikira kuri Axia Vibes TV mwava muvuga muti iyo ntumbero kumengo ntiyumvikana reka ndabaha karorero reka dufate kuri ibi byo kuva aho twita ruguru umuntu akaza nk'ibujumbura umuntu aravuye nko muri komine reka dufate nka Bukirasazi aramanutse Bujumbura aje gukora Bujumbura amazi iminsi Bujumbura asubiye hari Bukirasazi ashobora kugira inyifato zibiri ashobora gushika hari ababwira ati mwebwe muri abantu b'abapeiza mwebwe ntimurashika Bujumbura canke agasubirayo ari umuntu abafata neza babwira ati nimuze naramanutse Bujumbura hariyo uburyo bwo kuronka akazi muze twicara ahantu tugira akantu dusangira akasubira hariya abasonera abahiteka izo ni inyifato zibiri dusanga mu bantu ntibirinda kuba gusa ibintu byo kuva ruguru umanuka Bujumbura twe ndibuka tuvuye hariya mu masite ya Cibitoki Kinama Kamenge iyo we washoboye gukwepa muhira ukagenda nko kuri ETS canke ico gihe twaraja kuri fifu tugiye kuraba umupira umwana atashoboye gukwepa musubiyeyo mukati wewe ntiwagiye kuri fifu ari n'igihe waba wagiye kuri fifu ntiwinjire no mu kibuga ukaguma hajya hanze ukarindira ya myanya bita y'abadowezi ya indi n'abataguza amatike baca babareka bakinjira ariko musubiye muri city we nurashika muri ville wewe ntiwabonye match nawe wabonye basi iminota nk'ibiri
hari uwagiye yinjiye akaraba iminota 90 akagaruka wewe yitonda atawe yishimako. Rero murabona n'urugendo rwo kuva muri situja muri centre ville rurashobora kugutuma ari abantu vyatuma bagaruka bafata abandi nk'abantu badakwiye. Ego uyu munsi rero mwebwe urumva ntimwavuye gusa imuyinga ngo muji Gitega, mwarabandanije murashika mu gihugu giteye imbere ca Suède. Ikintu ca mbere nagira ndababaze uru rugendo rurerure ikintu rwahinduye mu kungene mwebwe mutegera ubuzima, ico vyoba vyarahinduye. Baravuga ati burya kugenda no kwiga ibintu, uru rugendo kuva mu Burundi mukaza kubino vyoba vyarabigishije mushobora kuyagira abariko baradukurikirana, kuko abadukurikirana bari mu Burundi, bari muri East African Community, bari mu mpande zine z'isi. Mutuyagire ikintu kimwe bibiri muvuga ati aha anahora ndavyibaza gutya ariko nshitsino nasamaze kurira indege nabibonye gutya. Mutuyagire, turi kuri Action Vibes TV. Sinzi ko twera kuri ego muri niteka mwese. Reka ndamukurire ko ndanamusumba. Ego ni ikibazo kinini cyane ubajije, kandi numva umenga umuntu yogisha mu migwi itandukanye. Rero nk'akarero nk'ikintu cy'uko umuntu aba ari muri Afurika iwacu mu Burundi, ufise uwundi nawe ari i Buraya, ndabihere kuri nka jewe mawe yari yarabaye muri iki gihugu mbere ko yitaba Imana, nanje sigaye muri Afurika. Numva umenga ashoboye byose ibyo mu Burundi ndashoboye. Uri Buraya ashoboye byose niko wavyibaza? Uri Burundi mama ari ni Buraya. Yego cyane. Wibaza ko uri Buraya ashoboye byose. Ako muri commentaire muragira ico mubivuzeko. Hama maze gushika ngaha ni nabandi kabundi ibyo ashobora kuba yarandungikiye, uburyo ashobora kuba yarakoresheje kugira ndonke ikintu noba naramusavye, sivyo yambura ku giti. Ushitse ino warategereye yuko i Buraya amahera bataja kuyatora ku giti. Yego cyane. Ariko ukiri i Burundi mama ari ino akurungikiye, wibaza yuko ari yakorotse kumburi Buraya amahera akoroka agwa ku bantu. Yego cyane. None umenga ngira kuvuga aba yaronse hayakura. Yego cyane. Aro mu bisanzwe nishitse niho nabonye nti udakoze utarimye ntumira. Yego. I Buraya rero umuntu ategerezwa gukora. Umuntu ateza gukora kandi cyane, kuko gukora kandi gukora cyane. Yego, kugira ushobore kugira ico wiha nico nkumbura ushaka kubika, kandi ugashobora no kurungika, ugashobora kugira aho urungika n'umuntu wari muri Afurika ukamufasha, uteza ko wakoze. Ni ukuvuga yuko kugenda gufata urugendo byaragufashije guhindura ingene wategera ibijanye n'akazi no gukora, kugira ngo ushobore kwibeshaho, ushobore no kugira icyo ufashije abandi. Kuva i Burundi uzi Buraya byaragufashije gutegera ukundi bijanye no gukora cyane gose, kuko nje navuye muri Afurika mu Burundi ntashobora kuronka nkiciga nkiri umunyeshure, sinigeze nkora. Mugabo nahise umuvyeyi akora. Ego. Kandi nabona umenga bimeze neza kweri, nabona umenga naho ntorinda kuja kurondera akazi kukugira. Nahise umuvyeyi akora ahantu i Gitega bita muri Ihaze, yarangaburira nje nkaja kw'ishure, ntaba kw'ishure nkaja kwirigara, nkava kwirigara nkinjira mu nzu nkarya, nkaoga nkaryama, buke akandungika kw'ishure. Ariyo rutine yari uwo mugigwa. Ego. None wari ubayeho ku by'abavyeyi bakugirira. Ego cyane. Mugabo ushitse ino urabona yuko atariko bigenda.
shiti no nabonye yuko naba mu myaka yose natunzwe n'umuvyeyi kandi rero nkanamukarira ntikigita kinguriye ntuse no kumvugisha nkaca nsanga abana bari muri iyo myaka nagora nasaba negizije umuvyeyi cangurira bo baranavyironderera bo umuvyeyi wamaze no kwija imyaka 18 umwana ngaha arironderera uburyo ntabakigoza amafaranga umuvyeyi ngo ngurira iki nshaka ijya kirato mugabo ariko nje nari ndashiki uraya byose ndabikura ku muvyeyi ubikura ku muvyeyi urakoze cyane ico kintu ni ikintu tuzobananya tuza turaganira ko ingene iwacu mu Burundi no mu bindi bihugu vya Afrika ingene dufata akazi ingene tukiyumvira ego turashaka kuvuga ko kagoye kuronka ariko niyo umuntu yakaronse ingene twiyumvira akazi ingene tukiyumvira muri Afrika n'ingene umuntu ahindura imbono yiwe y'akazi iyo ashitse hano i Buraya. Reka tube turagumije ico ciyumviro kidufasha kubona mu nyuma turaza kubona ingene twoshikanamwo ca ciyumviro c'iteka muri uko guhindura ingene tubona ibintu. Reka tuje kwa Mweranda jako kazina kanryoheye gose abantu karyoheye muze kwandika muri commentaire Mweranda. Murakoze cyane jaho nagira mpere ni novuga kuma responsabilité dufate nk'abana babavuye mu Burundi iyo ushitse ngaha ama responsabilité ucutangura gufata par exemple dufate ino nta bakozi tuzananye urumva kenshi na kenshi ifo ko dufasha abavyeyi par exemple mu bintu vyo guteka byo kugira isuku mu nzu aho hose no kubumva tuguma tubafasha ego niyo ego ati mu Burundi hari imiryango ushobora gusanga ifise abakozi baba bajejwe turiya hanyuma ugasanga kumbure abana bimuhira babaye mu gukina no kwiryohera ariko ngaha i Buraya nta mukozi ahaba. Ivyo rero nibaza ko biheza bigahindura ingene umuntu ababona ubuzima nivyo gajosi ego cyane ego nagira rero mfatire ngaho murabona murumva ibivugwa kandi namwe murafise abagenzi hariya iyo umuntu avuye ku ntari iri ku kaburungu A akaja ku ntari ku kaburungu B murumva ko hariho ibintu bihinduka. N'umuntu avuye Muyinga akaja Igitega honyene hari bihinduka. Avuye muri quartier Sisi mu Ngagara akaja muri quartier hariyo quartier yitwa Iraze hariho ibintu bihinduka. Iyo hoho umuntu ahinduye umugabane hariho ikintu gihinduka. None byo umuntu yobyifatamo gute kugira ngo muri uko guhinduka kw'ingene ubuzima umuntu agenda arabubona bivuye ku kungene azaragira ingendo zitandukanye twobyifatamo gute kugira ngo nk'ubu mwe mumaze gushika ngaha wavuze uti ukiri muri Afrika wibaza uti mama ategerezwa kungurira byose kuko i Buraya barafise amahera batezwa ku biraborohera. None uyu munsi we waje ngaha ubyifatamo gute kugira ngo utegere umuvukanyi wawe umugenzi umuntu akumenye kuri Facebook hehe ashobora kubyibaza gutyo ubwo uribuka ko wahora ubyibaza ugaheza ukabandanya umufata mu iteka ryiwe naho hari ibintu aba ariko aribaza ukutariko nibaza yuko biratahuritse kuko urumva mu nyuma narakeje ndasubira iwacu abagenzi tugahura twiganye twakuranye nkabona nabo
ukuntu bagwana n'iby'isi ubuzima bwa misi yose ndatahura yuko mu gihugu cacu hari systeme ituma bigenda birakorwa gutyo hama muri iki gihugu naco turimwo hari iyindi system mechanisme ituma yuko umuntu ategerezwa kubaho muri ubwo buryo donc ni biragoye kubikompara umaze kubitahura niho heza ugatahura abari wacu basigaye muri Afrika sino bijamwo byo tutwarwanya munini mugabo ucoheza ugatahura uti nkumbureje nuko nageruye ubuntu nawe yoshobora kuza ngaha bitamugoye bitaho iyo tuza kwitara nkuko ndabitaho kuyo nigeze kuganira n'umuntu ambwira nti wofata ntindifuza ko umuntu nk'Imana yogira gafata abarundi bose bo mu gihugu ca Swede ni kinini cyane hari province imwe fate nka province ya Rebro ingana n'ubundi bwose apana commune province ingana n'uburundi nubwo afata miliyoni 10 na zingahe na zibiri z'abarundi ati erega wofata akabazana ngaha bose akaba nk'umwaka bose akabaterura akabazana ngaha kugira bagabane nandi nize kugira nkumbure birakugurura ko nuti ntabigenjeje uko ntakoze ntaryamye kare umva nkuko muri munanje yivuze ati ama responsabilité turafasha abye imuhira umva we aracaja ku ishure imbere rero ukora ugaburira abana ukifata ukaja ku kazi urumva n'ibintu bigoye bisaba yuko mu mutwe uhindura ingendo ujuva muri cyane muri Afrika ko twe turacererwa muri Afrika ico wari gukorana saa 3 y'igitondo ushaka kwishira saa 8 mugabo ngaha iburaya abazungu ikintu cyose ni kwisaha urengeje n'umuntu cyose ni kwisaha ego bigaca bifata yuko uko subiza inyuma ikintu niko usanga donc byose bisubira inyuma bigendera inyuma mugabo natahuye yuko ni harimo umuco harimo systeme y'igihugu harimo cyane muri Afrika n'ukuntu tubayeho ngaha twiruka n'amasaison dushaka nta mwanya dufise ubu nk'ubu turageze mu gihe gishushe rana tubatangaye kwambara uduzu turekuye mugabo iyo harajewe naronse umwanya wo gushirako agatenge kabikira Mariya amen bigaca bituma rero ikintu cyose ni ku munota no kuja hanze maze kuraba ukuntu igihe gihinduka ko nyaruka guhinduka mu munsi umwe turagira amasaison ane bica bisaba rero uko nifuza no kwifuje yuko nk'Imana tugira ubuntu canke ikaputana urundi bose kabatereka ngaha kugira ashe gutahura ico kintu ego uko je naratahuye igituma bizuko ego cyane urakoze gose kumbure iyo ni indoto bigoye kwishoboka ariko kuri Axia Vibes TV intumbero ico twipfuza nuko dukuraho imyidogo umuntu aje iburaya ntacata ubushobozi bwo gutegera uwo yasize i Burundi arashobora kumutegera novuga nti nugusumbya we kuko wewe uba warabaye i Burundi uzi ingene wiyumvira cyangwa ukaba mu kindi gihugu ukaba wabaye no muri Afrika bambe na iburaya no ufise vyempi bibiri ku buryo ushobora gufasha mu kugira ngo iteka rigume hagati yanyu naho wewe yogukarira ugategera igituma ariko aragukarira kubera afatiye ku byo wewe yiyumvira bifatiye aho abaye ariko wewe warabaye muri bijya kandi waraje no kuba muri ibi bindi aho rero none nashaka no kubaza Josti Mweranda Josti wewe ubifata gute ibi vyuno musi ubona biriko birafata urundi rugero aho ubona yuko hagati y'abavukanyi basigaye mu gihugu na mwebwe muba mwarajino ubona hariko haraba nk'uruhome niyo mu gihari ya urumva hariko haraza sinzi ko no bwita ubwoko canke umugwi witwa aba diaspora ivyo rero ugasanga
abita abandi aba diaspora ugasanga iryo jambo ntiriri mu mwiteka nabo ba diaspora nye niyo baraba sinzi abasigaye muhira ingene mubita nabo nyene ugasanga ukurabana ntiguhana iteka wewe ga Josti ubivuga kwiki uracari muto imyaka 19 ariko nibaza ko ari ibintu ubona wumva hirya no hino kwitana sinzi ngene umpaye ikibazo kigoye cyane ibaze nk'umuntu nk'umwana mwiganye imuyinga arakwandikira arakubonye kuri Facebook urabona nk'ubu urigarin shopping akakwandikira kuwa mbere mufise ikibazo ntibikunde kumwishura amugaca usanga kuwa kabiri mu gatondo ngo usigaye ugara kuko uri mu diaspora c'est juste nyene yuko bataba batahura nyene structure y'ubuzima tuba tubaye mwino ego cyane cyane iyo babwiye dufate ku mwanya ugoye utegerezwa kuwujera ntibabitahura dufate nka jewe ndi kuri universite par exemple tanze ni ikintu niho nkitangura niho nkinashikaye biransaba umwanya wo gustructure umunsi numva kuva kw'ishure kuja gutegura ibyo uteka guprepara agenda yabukeye n'iyindwi yose haraba malentendu kutumvikana kutategerana ama naho gerageza kubasigurira hari igihe rimwe batavyumva umva wewe uba warabaye nkuko mwabuze wara muri izo societe zibiri uragerageza sinzi gushira hagati nyene kavuga ati ego reka ntore iyo sinzi no kivuga reka ngirageze gutegera igituma anshavuriye kuko nkuko abivuze urabona iwacu umwanya ni urakweguka aho wandikiye umuntu aho umukenereye naho ushakira ku murongo oya ico no musi intumbero y'iki kiganiro cacu kuri mwebwe muri ko baradukurikirana kuri Axia Vibes TV yari yo kugira ngo hagati y'abantu baba baragumye ahantu hamwe n'ababa baragiye bafata ingendo zitandukanye kuko nta uvyiha mbe wavuze akazina ninde ntibanyiha urumva ko harimwo indome zihamagarana zisusa aho hantu turakunda guhashingira kugira ngo twakane iteka ababita aba diaspora ugasanga siko bariko barabaha iteka gose mbega burya iyo kenshi bavuze ati bajya n'aba diaspora ga Elvis wewe nibaza ubu utanguye kubigiramo uburambe baba bashatse kuvuga iki diaspora ni aba ko reka tubanze tukivuga ko canditswe nibaza ko mu diaspora n'umuntu wese yarenze imbibe z'igihugu abamwo akaja kuba mu kindi gihugu mu mahanga ego mugarumva ukuntu Bujumbura iwacu Burundi gikoreshwa mu diaspora n'umuntu bafata tuza kuza saneza amafaranga tuza ku impression abantu mbega ubwo nta bavuye hanze muri ivyo bihugu baba baragiyemwo bagashika bakempressiona nkuko beko impressiona mu Kirundi ni gukanga abantu gukanga abantu kugira iki kubereka ko ufise amahera kubereka nta bantu baba baragize izo nyifato cyangwa baba bagira mwene izo nyifato birashoboka ko birashoboka ko iyo umuntu agiye muri Afrika deja kubona abantu umuhimbira atari buraya nko kumena kubwira nti nari nzi ko
byoroshe kuri mawe yuko andungikira telefone ntazi ukuntu yamugoye kugira andungikira aga telefone kandi ugaca usanga nawe twe twagiye Buraya wagiye wimvira yuko Buraya bishoboka nkumbure n'amafoto bakabona baguza agahuzu nk'imburi Burundi ntayisanzwe nambara bati Buraya reka bwabundi ubuzima buriho bambayeho neza bambara neza bituma rero nk'iyo nkumbure umuntu asuye Burundi usanga yigoye aguza agahuzu keza ego ugasanga n'amadeni harabayafata kugira dushobore kuja Burundi mugabo sigo buzima tubayemwo mu bihugu byo hanze tuba twabikoreye muba mwabikoreye ego kumbure n'uwo shaka kuvyerekana ku buryo burengeje urugero nibaza ko aba ari karahubisha abantu kuko ntaho mufise muja gutora amahera nta na gato cane amafaranga wayakoreye ako gahuzo wagakoreye kandi ntidabikwiye nuko tutahi Burundi kugira twereke abantu yuko twambaye neza twambaye ibintu bizimvye kuko ntibitegerezwa kuruko usanga turiko turabashaya ko bica bituma nuko biyumvira yuko Buraya dufise amafaranga menshi kubarusha duse twamura mugabo siko bimeze kuko nk'akarorero je abo bagenzi banje abantu twiganye kuva mu wa gatandatu turigana muri secondaire mu Kinindo jo yongiye mu Kinindo kudodora sindabaro ego hariho abateye imbere cyane hariho abazi ubwo buzima twaye bati hajya twitwa mu musana madeni kugira mushobore kwa muri ngaha mushobore kwa musa gutyo bibavuna nije ndodoro harabo ndodoro mugaka abandi nabo bataratahura ico kintu ucuteza guca bugufi then twaduke no kugenda twambaye ibintu birengeye twaduke guca bugufi kugira bakumbure batahure yuko ubuzima babayemwo bujanye n'igihugu babayemwo ubuzima tubayemwo bujanye n'iki gihugu bujanye n'igihugu twatubanye ugeregeje gushira ku munzani usanga ari simba ndamuruta nuko gusama nagiriye amahigwe nkabandi muri ico gihugu gifise ubuzima buri hejuru aho ncamba mu bandi kugira ngo ngandi ko ndarengana ngibara nta numbona nta nukubona rero umuntu agumana iteka giwe ego Don Justi Mweranda wobwira iki abantu iyo bashitse ino baca batangura kurabira hasi abantu basigaye hari iwacu mu bihugu vya Afrika umwanya wose ugasanga bariko barabidogera abo nabo baragorana abo nabo wogira iki jambo wo bahanura n'ijyahe kugira ngo dufashanye guhana iteka cyambere na mbere nuko nyene kucutangura kubereka kuri hejuru biragayitse par exemple kuba kwanza waranaberetse iyo image yawe ituma bakubona uko utari nabyo nyene niko sari bajya kuvuyeko ifo yuko ubabwira nyene verite la vraie vérité kugira nyene ukuriko ego kugira bamenye nako uko nyene ubuzima bumeze uko bimeze ego nico hanini na hanini nagomba gushimikirako biragayitse kubesha kwibeshera ntibiguhiteka nukuvuga uku kudategera nukutumvikana hagati y'abagize ingendo bagashikino n'abasigaye hariya biva kuri abo bantu biyakiteka bakaba mu bubeshi bakaba muco batari abo rero dusabe ko boza barikebuka kugira ngo hagati y'imigwi y'abasigaye mu bihugu byacu vya Afrika n'abajino ako haba guterana ibipfunsi no guterana ibidashika habe gufatana mu nda kuko nibaza ko murakumbura muri Afrika Mweranda ikintu kumbura muri Afrika ni iki mu Burundi wacu hanini ni ibifungurwa
ibifungurwa Elvis ikintu ukumbura i Burundi ni je ndakumbura nkuko yavuze ibifungurwa abantu benshi baravuga ko ibifungurwa vy'i Burundi bifise akanovera abantu muri Burundi ako kantu mukumve mwicaye ku gahiye ego ndakumbura muhira harakumbugwa muhira hama ari muhira. Murakoze cyane, murakoze. Tuzobandanya ico kiyago kugira ngo dufashanye vy'ukuri gukuraho ivyo bintu bituma hari ikintu co gutuma wumva ko uwundi atari umuntu. Twishimikije ibintu uba waranaronse udahabiye, nibaza ko atashure mwagiye kuronderamwo visa, ni ikintu umuntu aronka gutyo. Ego turi kuri Axia Vibes TV, iteka ryanje, iteka ryawe, iteka ryacu Vibes TV, ukwemera kuvyara ubuzima. Nagira ngo ndangize ndababaza akabazo k'ubuzima gasanzwe. Mbega hano mu buzima bw'iburaya ko mwavuze ko mufise udukogwa twinshi, muraronka akanya ko kwinonora imitsi, akanya ka sport? Ego je nihereyeho ndi umuntu akunda sport. Ego urumva sport yama ndayibangikanya muri mu majenda yose uko bimeze kose. Ego sport ukunda ni yahe? Je ni basketball, umupira w'amaboko umwe bita basket. Ni vyiza cyane abantu mukunda basket mwese. Rero turabaramukije, nuri karadufasha mu buhinga bw'ivyuma Papa Tim yatubwiye ko afise umwigeme akunda basket cyane. Mbere ngo hari abantu bari baramugomwe kugira aje mu wundi muhamagaro, ariko ariyankira aravuga ati jewe aho nahisemwo ni hajya. Elvis, hari siporo wewe ukunda? Ego jewe ndakora ninonora imitsi. Ego bimwe bita mu kirimi c'abazungu gym tonic. Ego hanyuma kera nakina basket, KSK muravyibuka bo mu Kinindo, na Yange Gitega nayikinyemwo. Ego aho hambere sinarinoroshe mugabo urumva iko imyaka igenda ntayiruka itabona, niko abarundi bawuca mu bindi. Ego ngira nja muri gym. Ego kugira ngo mane amagara meza. Ego cyane. Just ngira ucukurikirana gose imikino iba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uraronka kanyu mengo ubu bari muri playoff. Mbega umugwi hariya wewe ukurikirana cyane udasiba iyo wakinye n'uwahe? Je n'umugwi witwa Lakers. Aba Lakers nibaza ko wababaye cyane igihe Kobe Bryant agira ryasanganya. Imana imutwakirire mu bwami bwayo. Ego cyane. Murumva yuko mu buzima hariho ibintu twama dukeneye kwinonora imitsi, biheza bikadutuma tuguma turi abantu biteka. Ariko rero kwinonora imitsi bifasha uyu mubiri nawe urakeneye imfunguro y'umutima. Mbega Josti wewe mu bintu byo gusenga i Burundi woba wari umuririmbira Mana, umukorezi, hari ikintu wakora kigufasha kuguma mu Mana i Burundi? Ego nkironka isakaramentu ry'ibatisimu. Oya gusangira naho naciye mu mukorezi. Ego cyane. Ndabimaramwo igihe c'imyaka nk'itatu. Ego
izindi mvo zindi urahagarika ariko sinahagarikiye aho ariko Imana twama turi muri kumwe. Imana irafise ikibanza mu buzima bwawe. Ubu unone muri eklezia ubandanya ubyifatamwo gute? Ego nk'ubu twaje no muri Swede, nagize chance harabaho korali absara, ego cyane ciye njamwo, ego niba nibandanya igufasha kuvomera ukwemera kwawe. Ego oya ni byiza cyane. Twarumvise ko na Elvis yari umuririmbiramana, mbere twarabonye muri commentaire abaririmbyiramana benshi. Nagira ngo ndaguha akanya ubaramutse ubabwire yuko nukuri ubandanye ikivi ngaha wegeranya ugwaruka kugira ngo dusozere ikiyago cacu cyo guhana iteka. Ego ni ukuvuga yuko waragendeye mu bikorwa by'Imana ukabona n'ukuntu Imana igukura aho umwana w'umuntu atogukura, ntibigukundira ko uva inyuma y'Imana. Ego naho ugwa urasubiza Imana ndi imbere yawe, mbabarira ngira mushasha tubandanye urugendo. Urumva naho nandi nemereye Imana ikintica akajwe nzoyiririmbira aho ngeze hose. Amen, amen. nkaba nashimiye bamwe mu makomantere mwagize twarandikiraniye. Ikivi kiracari kirekire muri iki gihugu ca Swede, ni mu bugaragwa. Biratugora kuronka abaririmbyiramana kubera gusenga Iburaya biragoye sino babesha. Mugabo naho natomboye urwaruka rurimo Justi, dushobora gufashanya igikorwa cyo kuririmbira Imana tugahezagira abana b'Imana. Murakoze, mukomere, mudusengere cyane, tubandanye dutera imbere. Nabonye ko mwe mugwa mutera imbere, natwe tuzogera aho twigejeje mu izina ry'Imana. Amen, 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 amen.